Yes, kanonye mbifuritse umugoroba mwiza, mugoroba w'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki 22 rero z'ukwa 9 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripwa. Ni ku butaka bw'i Burundi, tuba tuje kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biturukayo. By'umwihariko murabizi inshuti z'akadasohoka abakunzi ba TV Duniani Kote, yuko rwose ariho twibanda mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane rero sinibutinde turaza gusimbukira by'umwihariko i Burundi, ariko ibintu tuze kubyinjiramo cyangwa se aya makuru adasanzwe ambazane muri ano masaha nimugoroba, nubwo mba ntegereje umuvandimwe kugira ngo nawe mpite mwatira. Reka tubanze rwose dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni ibintu by'agaciro cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni benshi cyane badukurikira rero, by'umwihariko tubasanga rwose ariya mu Bufaransa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Reka tubahe ikaze nyamuneka tubikuye ku mutima. Tugiye kugaruka rero kuri byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko drone zacu zimwo ziragenda ziduha amakuru. Mu kanya gato gashize hari amasasu menshi amaze kumvikana neza hafi n'ikibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, ndetse kikaba ari ikibuga cy'indege giherereye za Bujumbura. Amakuru rero atugeza aremeza ko ubu tuvugana ikijyanye n'ikoranabuhanga ry'ikirere ryamaze gukupka, nk'uko byabaye mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa. Uwitwa Tshisekedi Tshilombo akongera kurusimbuka muri rusange. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye, nubwo tugiye kubanza tukanakira umuvandimwe, ariko si byo gusa, kuko turaza no gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tubabwire inkuru by'umwihariko yemeza ko ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura mu bice bya hano rwose muri Gitega, kuko abayobozi benshi barimo barahigana, ndetse bamwe muri bo bamaze kubashyiraho inzego z'ubwirinzi kugira ngo hataza kugira ibibi biza kubabaho, kuko uwitwa General Neva arimo arashaka kumara abayobozi b'igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bayobozi bari muri CNDD FDD arimo arashaka kugenda abakuraho anabica gake gake, nk'uko amakuru y'ingenzi amaze kujya hanze mu kanya gusa, nawe abakomeje kumugera amajanja muri rusange. Byongeye guturuka rero, byongeye guturika by'umwihariko nyuma y'uko rwose uwitwa General Prime Niyongabo nyamuneka mu kanya gato gashize ashatse kwivugana Reverend Kuriyo, akaba ari umunyamanga mukuru wa CNDD FDD. Aba rero bakaba bari basakeneye n'ubundi Gitega, ariko ngo uyu mugabo akaza gukoresha abasirikare bamwe mu bamurinda mu gushaka guhitana abarinzi ba Reverend Kuriyo n'umunyamanga mukuru wa CNDD FDD, ndetse kandi bakaza no gushaka guhitana n'uyu munyamabanga mukuru, ariko Imana ikaza gukinga akaboko. Nabyo turaza kubyinjiramo, gusa reka tubanze twakira umuvandimwe atubwire byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino, byaba mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanjye bitenza mu kanya. Nyuma y'igihe gito tutaboneka kubera ibikorwa byinshi, nongeye kugaruka kugira ngo mvuge ku biriko birabera i Buvira ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Birababaje kubona u Burundi na leta ya Kongo, Tshisekedi na Ndayishimiye batashobora kwiga ku mateka, ku byabaye haraheze imyaka 30. Induru, injyane, ubwicanyi, ubugizi bwa nabi bukorwa n'imigwi yanyonyojwe n'ibitekerezo by'urwanko, ibitekerezo by'iby'amoko, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo gutera akavurugu mu burengerazuba bwa Kongo. Samura Machel yaravuze ngo nitwagomba gukiza igihugu, icyo yise la nation, ati tugomba kwica ibitekerezo by'amoko. Ariko biragaragara yuko abo baperezida babiri batigera bumva impanuro, batigera bagirwa inama, batiyumvira ku ngaruka mbi
z'intwaro mbi, intwaro icanishamwo abantu, intwaro ihembera ubwicanyi n'inzangano. Niyumvira yuko abo baperezida babiri Ndayishimiye na Tshisekedi bari bakwiye kwikubita agashi bakagarura umutima, bagasubiza amaso inyuma bakareba ibyabaye kuva kuri independence z'ibihugu byacu, bikababera isomo, noneho kwibanda gukomeza injyane n'intambara, ahubwo bagakomeza ibiganiro, umwumvikano, gutora inyishu y'ibibazo by'injyane bimaze imyaka myinshi. Aribyo byatumye ba Sesankuyoze, ba Nsumirinda bakomeza kwivomera ubutunzi bw'ibihugu bya East Africa imyaka n'imyaka, mu gihe abaturage b'ibyo bihugu bishwe n'ubukene, abandi baguye mu buhungiro, abandi baguye mu mahanga bitwa impunzi, kandi ibihugu byabo bitunze ntaco Imana itakoze ngo bishire ubutunzi muri ibi bihugu byacu kugira ngo abaturage bagire imibereho myiza. None rero ngarutse ku Burundi bwagiye mu ntambara gushigikira imigwi ya Wazalendo, gushigikira imigwi y'interahamwe za FDLR, gushigikira n'iyindi migwi ihungabanya ibihugu bibanyi. Kongo nayo ikaba yarahaye indaro imigwi yose yifuza gukora ibibi, yifuza kwica abantu, yifuza gusahagura igihugu ca Kongo. Leta ya Kongo iyo migwi ikaba yarasasiwe indava ndetse igahabwa n'ubufasha. Nico gituma East Congo imaze imyaka irenga 30 iri mu muriro. Bikaba biboneka rero yuko leta ya Kongo itigeze yitaho ico kibazo kugira ngo kirondererwe umuti uhoraho, nubwo ibihugu by'ibituranyi byaba u Rwanda canke Uganda bagerageje kugira ngo babe bogira inama iyo leta ya Kongo kugira ngo ikibazo kiri muri East Congo gishobore gutorera umuti. Aho kureba amakosa yabo n'ibyo badashoboye kuba batashoboye kwetabliza l'autorité de l'État kuri territoire ku butaka bwa Kongo, ahubwo bakama ari babandi bama bitwaza ababanyi ngo ese ngo impamvu ngo nababanyi, ngo impamvu ni Uganda, ngo impamvu ngo n'u Rwanda, mu gihe ubwabo bananiwe gutunganya ibijanye n'igihugu cyabo. Ikibabaje ni intwaro ya Ndayishimiye itigiye kuri ibyo byabereye muri Kongo, itigiye ku byabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Haraheze imyaka irenga iri mu gushika hafi 30 itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye mu Rwanda, itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye mu Burundi. Ivyigeze bibera isomo Ndayishimiye. Itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye muri Kongo ntiryigeze ribera isomo Perezida Ndayishimiye, aho gufasha kugira ngo ayo matati ari mu karere k'ibiyaga bigari twarazwe n'Ababirigi ngo bikemuke, ahubwo Uburundi bwivanga muri byo, ahubwo bukomeza intwaro ishingiye kuri mpinga yanje, ishingiye kuri ibyo bitekerezo by'ihonyabwoko, mu guha indaro iyo migwi yazonzwe n'ibyo bitekerezo ikomoka mu gihugu cyo mu Rwanda. Kwifatanya na Wazalendo yaronse isomo rihagije irihawe na za FDLR, akaba aribo ashimagiza, akaba aribo avuga ngo ba Wazalendo
ngo nibo bazorokora Kongo, ngo bakangana igitigiri c'imiliyoni 2 ngo bakabona gutembagaza ubutegetsi bw'i Rwanda. Mbega izo wazarendo zitashoboye gukiza igihugu cabo, no musi AFCM Venturika imaze kwigarurira igice kinini iya, barumva yuko kugeza ubu batarava mu gatiro ngo babone ko iyo ntambara bayitsinzwe idashoboka. Noneho nimurebe namwe ibiriko birabera Uvira. Mu miseze natanze ikiganiro mvuga ngo iyo ushizeho iriya migwi isanga yigenga yitwara gisirikare y'abasivile, iyo migwi erega irashobora kwiyubaka kugezaho irusha imbaraga igisirikare cy'igihugu. Ibyo twarayibonye i Burundi ko igihe ca Petero Nkurunziza imbonera kure zari zifite agaciro n'igihagararo kuruta umusirikare wa leta canke umupolisi, kuko imbonera kure yashobora gufata umusirikare, imbonera kure yashobora gufata umupolisi ikamwicarika mw'ivu. Ibyo rero urumva nibara ku mutemere, aho imigwi yitwara gisivile ishobora ahubwo kurengera inzego zijejwe umutekano za leta. Ugaca usanga ya migwi yimbonera kure, iyo migwi ya wazarendo muri Kongo ariyo ahubwo ihereza amategeko igisirikare n'igipolisi. Nibara aho mubona umugwi wa wazarendo wubatswe na Tshisekedi ubwiwe, no munsi bifatira igisirikare ca Kongo bakagitetereza, bakanka inzego zigenywe n'umukuru w'igihugu, bagashinga igipolisi cabo, bakirukana igisirikare ca leta mu gisagara ca Uvira. Ugaca usanga ahubwo izo ngabo zashinzwe z'abasivile ahubwo nizo zitegeka umukuru w'igihugu n'ibyo akwiye gukora. Murabona yuko ari akamaramaza, ari agatetereza, aho ingabo z'igihugu zihembwa n'igihugu, zigurirwa ibikoresho n'igihugu, zisuzugurwa n'iyi migwi yigenga gisirikare. Ibyo nari narabivuze ko mu minsi yahera yuko iyo ushinzwe umugwi nk'uyu kugira ngo ugufashe ibintu, yenda uzuhungera responsabilite y'ibyo igisirikare cyangwa ipolisi gishobora kwagirizwa, iyo migwi iyo ishinzwe irashobora kukurengera, ahubwo ikagutegeka canke ikagutembagaza nk'uko byabaye mu Burusiya. Wa mugwi wa Wagena umukuru wayo yigeze gufata ingingo yo kuja gutembagaza ubutegetsi bwa Putin. Birababaje rero kubona Perezida Ndayishimiye, Perezida Tshisekedi batabona ibiriko birakogwa, ingingo bafata batiyumvira ku ngaruka zishobora kuzana. Ubu rero harageze igihe yuko Tshisekedi na Ndayishimiye banywa ku gikombe c'ingaruka cy'ibikorwa bibi bakoze byo gushiraho intwaro imbi, intwaro zishingiye ku nyungu zabo zitita ku neza y'abenegihugu, y'ibisirikare bihagarariye ibyo bihugu. Nagomba ngaruke ku Burundi, mvuga ku ikosa bakoze byo kwinjira mu ntambara yo muri Kongo, kuza kurwanya abenegihugu batsembwa buri munsi, bariko bagwanira kubaho, bariko bagwanira uburenganzira bwabo. Leta ikaja gushigikira abantu bariko bihaya ko borya abantu. N'ubu mwavyumvise yuko wa musirikare Gasita w'umunyamurenge bariko baravuga ahubwo ko bagomba kumufata bamurondere bamurye inyama. Umugenerale w'igihugu yakorera igihugu, abanyamurenge
bo mu Kagara nibahabonera isomo. Ibyo bintu nibyigishe abanyamurenge b'Akagara n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi mu bindi bihugu. Hari abo usanga murambona bava mu Rwanda bibereye za Buraya, hari abo murambona bibereye i Burundi, bamwe ba Apostle Mbayahaga usanga bari mu mugongo w'abantu n'abayobozi barenzwe banizwe n'ibitekerezo byo guhonya ubwoko. Ugaca usanga rero abo bantu ntibamenya yuko indwara yo kwanka ubwoko ari indwara yo mu mutwe. Burya ukazobona umuntu yanga ubundi bwoko, ukazobona umuntu yifuza ko ubundi bwoko bworimbuka, ukabona umuntu yifuza guhonya abo badahuje ibitekerezo. Ugomba kumenya yuko uyu agwaye indwara yo mu mutwe, uyu amaze kumera nk'imbwa isara, amaze kumera nka ca gisimba ataco kibabaye, ca gisimba kiba kigomba gutantamura uwo kibonye. Rero nico gituma abo bantu bose bagira amapolitike ajanye n'ingengabitekerezo zo guhonya abandi, umenye yuko baba bagwaye mu mutwe, baba bakwiye kuja ahantu hamwe bashigwa bakavugwa indwara zo mu mutwe, kuko batamenya yuko ubuzima bw'umuntu niko atihabwa kandi atawuhitamwo ubwoko bumubyara. Nico gituma rero nongeye gukebura Ndayishimiye, amazi atararenga inkombe, nimba atamaze kurenga inkombe, yihute atera akamo abasirikare bose b'u Burundi bagiye mu ntambara yo muri Kongo, aho baba bari hose bagaruke basubire mu Burundi, kuko n'u Burundi nabwo burageramiwe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD. Mbega ko Burundi bwabonye iteka igihe bwohereza abasirikare Somalia no mu bindi bihugu, bakagenda n'iteka muri za Centrafrica bambaye umwambaro wa Nations Unies. Ni biki byafashe Ndayishimiye kugira ngo yumve yuko akwiye guhindura igisirikare cy'u Burundi kikaba ca mercenaire, kuja gushigikira abantu batabagaye bononekaye ubwenge, bagwaye mu mutwe, bumva yuko abandi bantu atari abantu, ataburenganzira bafite, badakwiye no kubaho mu isi, akumva ko ari bo yoja inyuma. None ibiriko birabera Uvira kugeza ino saha ntibimwereka ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutsindwa intambara, ntibimwereka ko intererano yagiye gutanga ataco yamaze, ataco yashitseko, ahubwo habaye gukora ibyaha, habaye gushigikira ibitekerezo n'ingengabitekerezo z'amoko, bagatsemba abantu, bakarya abantu, bakiba, bagatoteza abanyamurenge n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi batuririwe amazu ahantu igisirikare cy'u Burundi cyagenzura. Abaturage batuririwe amazu bakirukana bakicwa, batigeze batabagwa n'ico gisirikare. Ibi ni biterasoni abarundi bose bakwiye guhaguruka, ari abari mu gihugu, ari abari hanze y'igihugu, bagatera ivyatsi iyi politike mbi y'akagwi k'abantu bakeye barongoye CNDD-FDD. Bitebe bitebuke ibyo bariko barakora, ubutunzi bariko bararundanya, bazobibazwa, bazobiryozwa. Nibarebe ku mateka y'abaperezida bagiye bayobora ibihugu nabi, bagize iherezo ribi. Nico gituma rero mugani w'ikirundi uvuga ngo ruriye abandi rutakwibagiye.
abana b'u Burundi bamaze iyo myaka 20 CNDD FDD imaze, niyo myaka abarundi bo mu mwoko bose atagutoranya, abarundi b'imigwi yose barataye igihugu, bamwe basaziye mu makambi Tanzania, makambi ya Nduta, makambi ya Nyarugusu, ndetse abandi harageze igihe barahindurwa kuba bene igihugu ba Tanzania, abandi baguye mu makambi Kenya, abandi baguye mu makambi za Uganda, abandi baguye mu makambi za Kongo, abandi baguye mu makambi za Rwanda, hariya za Mahama. Imyaka yose 20 CNDD imaze ku butegetsi, nta kindi yamaze atari kwangaza bene Burundi. Mbega tuvuge inzara n'ubukene byugarije abasigaye mu gihugu, ibyo nitwo bivuga, byovugwa n'ababirigi berekanye yuko Burundi busigaye bumeze nka ya modoka imanitse hejuru ku vyuma yarataye amapine, itakigira n'igitoro, itagikora akazi. Rero ako n'agashinyaguro, ako n'agatetereza ku gihugu kimaze imyaka 60 carakiriye intahe yo kwikukira no kwigenga. Ivyo birababaje, ivyo birateye intuntu. Twagomba gukebura rero bene Burundi aho bari hirya no hino, gushira hamwe inguvu, tukamenya ko Burundi hageze yuko bubohorwa, tukamenya ko Burundi buboshwe bwicawe ku gakanu n'akagwi gakeya k'abantu bari muri CNDD-FDD. Noneho abarundi tuve hasi, hirya no hino abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu, tumenye ko igihugu ari cacu, kandi atawuzotuma igihugu kimererwa neza, si umuzungu, si umukongo, si umunyarwanda azogira icyo akoze, ahubwo ni twebwe bene Burundi tuzogira icyo dukoze kugira ngo igihugu cacu kigire ubuzima, congere kigarukane iteka n'itekano. Nkaba ndabashimiye kandi ndabasaba aho muri hose hirya no hino abizera Imana gusengera igihugu cy'u Burundi kugira ngo Imana ikigirira imbabazi igitabakoze, kiretse bonyene ari bo bagize programme yo kumenyekanisha ibikorwa byiza bakora. Nico gituma burya bavuga ko media ari ikintu gikomeye. Urana bashobora gukoresha media bakerekana gusa ibibi, amabi akorwa n'imbonera kure nkeya, ariko kandi ikindi catumye imbonera kure zishobora kugira nk'izina ribi nibijanye na ideology baba bahabwa, cyane cyane n'abakuru bayoboye umugambwe CNDD-FDD. Cyane cyane reka tuvuge nk'abantu bagiye bakoresha imbonera kure cyane, ari ababunyoni, abantu bagiye baba cyane cyane nk'ujya mukuru w'umugambwe ahari ubu, urya secrétaire w'umugambwe ahari ubu, ni umuntu akunda gucengeza cyane mu mbonera kure ibijanye n'ibitekerezo bya genocide, ibijanye n'ibitekerezo byo kwankisha urwaruka rw'u Burundi, ibihugu bituranye nk'u Rwanda, ariko cyane cyane mu manama yabo abera mu ibanga, ugaca usanga ahanini ni ideology zo kwankisha ubwoko bw'abahutu, babankisha abatutsi bijanye n'amateka yabaye, ibyabaye kuva kera, cyane cyane nk'igisebe c'72. Burya 72 ntihakorewe genocide abahutu gusa, ariko n'abatutsi nabo nyine bakorewe genocide. Ibijanye n'ibisebe byo 1993 wakobesha no kugira ngo abatutsi nibo bapfuye gusa 1993, n'abahutu barapfuye muri 1993. Weya muri evenema zose zageze mu Burundi, usanga nta ntambara yahitanye ubwoko bumwe, nta ntambara yihitana ubwoko bumwe. Burya iyo habaye intambara
ubwoko bwose burapfa ariko nyine abashidutse umwete bagashobora kubidefanda muri Nations Unies cyangwa bagashobora kubyamamaza cyane muri media usanga bashobora kugaragara nk'aho menga bo bari inosa ariko kenshi usanga by'ukuri y'intambara ibaye ntibazokubeshe ntiteza amagorwa ubwoko runaka ariko intambara ibaye iteza amagorwa amoko yose kuko intambara abantu bagomba kumenya yuko ari ikintu kibi biba bibabaje kubona abanyapolitike baba ariko baramanipira la population la jeunesse urubyiruko bakoresheje ibyo bitekerezo by'amoko none nk'ubu ndakubaze nyakubahwa mumenyesha makuru nk'ubu wovuga yuko i Burundi harongoye abahutu gusa yabavuze ukuri nta batutsi bari mu nzego abatutsi bari mu nzego zose inzego nkuru inzego za administration kuva hejuru kugera hasi kandi ntidushobora kuvuga ngo hariho danje kuva imyaka 20 CNDD yoboye twovuga ngo hariho danje ngo hariho kwibasira ubwoko bw'abatutsi bwoba bwarahabaye cyangwa nko mu Rwanda urashobora kuvuga ngo kuva FPR iri ku butegetsi ngo hariho iyi programme yoba yarigeze irongorwa na FPR kwibasira ubwoko bw'abahutu ukavuga ko mu Rwanda abahutu batayoboye batari mu nzego ivyo byose munyamakuru urabona ko ari ibinyoma ari manipulation ari bya bindi bavuga ngo politique muri Afrika ngo c'est l'art de mentir rero by'ukuri burya urwego rw'imbonerakure kubera rukoreshwa n'abategetsi bafite ingengabitekerezo ya jenoside ingengabitekerezo yo gufatanya na FDLR bari abantu bazonzwe erega nabo bantu usanga bazonzwe n'ibintu by'amoko mu bihugu ntugire ngo babari benshi baba ari bakeya mugabo kubera baba ari influwa baba ari mu butegetsi canke baba bivugira bishikira mu butegetsi canke usanga bakoresha imbaraga za media ugasanga rero ibyabo biramamazwa biravuga ukamenga nibyo bihari ariko by'ukuri burya nimba abapfungwa mu Burundi ntabwo ari abatutsi abafungwa mu Burundi ntitwovuga ngo abantu buzuye muri prison mu Burundi n'abatutsi cyane ushobora kuza kuvuga ngo abantu buzuye ngo amaprison ngo muri mu Rwanda ngo n'abahutu ngo n'abatutsi bariyo niyumvira ko ibyo byose ari ibintu by'ibinyoma abanyapolitike bakwiye bakoresha mu kumanipira la population rero ibijanye n'amoko ni uti ya mbere abanyapolitike bakoresha cyane mu kubesha abanyagihugu kuko urebye en pratique izo politike mu Burundi no mu Rwanda ntabwo zishigwa mu bikorwa zivugirwa mu binyamakuru zivugwa n'abanyapolitike ariko ugaca usanga burgeregaye ibijanye na politike mbega ibijanye na politike nziza nibi ijanye na politike nziza no kwishura ku bibazo bihanze abaturage kwishura ku bibazo bihanze abaturage ibibazo bihanze abaturage ni sabo ntabwo amoko ari hanze abaturage nta ugwara ngo nuko ari ubwoko runaka nta ngwara yitwa ubwoko runaka nta ngwara nta nzara ifata ubwoko runaka gusa usanga rero ibihanze abaturage ni kiriya nzara bwa bukene n'inzara kwa kuburaho umuntu aba kwa kubura ibyankenerwa byo kwiga byo kuvurwa byo gukora ibikorwa by'iterambere type de système économique ugaca usanga rero ibyo bintu ntibicagura ubwoko nicyo gituma nkunda kuvuga mu bitekerezo ntanga yuko abantu muri Afrika dukwiye kudashira imbere bidutandukanya ahubwo dushira imbere gukemura ibibazo biduhanze rero nkuko ari kuravuga imbonerakure jezi mbona iribi ryabo ahubwo iribi riri ku banyapolitike kuko imbonerakure ni gisata cy'umugambwe CNDD-FDD kirabi by'ugwaruka na bya bindi bita ngo nibiswe by'inkona abana batoye ibyo byose nibisata rero nibisata by'abakenyezi
ibyo bisata rero bidahawe ubwo burozi bw'iby'amoko bagahabwa inyigisho z'iby'iterambere z'ibyo gukemura bya bibazo mpejeje kukubwira biba bihanze buri muntu, siniyumvira yuko iyo diabolisation ya groupe deja yashobora kubona umwanya, ahubwo ugaca usanga rero ba bantu bakeya kakagwe gatoya abantu 10 abantu 100 bo mu mbonerakure biyivye bishe, none babaza ko kenshi izo mbonerakure zica canke ziba zitumwe na leta. Oya, kuko haba hari abantu b'abanywa umugi babaki b'ingeso mbi ziri mu rwaruka rwose, mu bantu bose, abakuru n'abato. Nico gituma rero umuntu atoza ngaha avuge ngo ivy'imbonerakure zakoze muri iyi myaka 20 byabaye bibi gusa. Ibyabaye bibi naho zakoreshejwe amabi y'iki, amabi y'ukwamamaza no gukwiragiza izo ngengabitekerezo z'amoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka ubundi bwoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka umubanyi, izo ngengabitekerezo zikigishwa n'abana bari muri primaire, abana batoye bari munsi y'imyaka 18. Ivyo rero nivyo bibi byabaye. Rero ayo makosa ntitwashira kumbonera kure, twoyashira ku ndongozi z'umugambwe CNDD ibigisha iba foruma ibigisha akarangamutima k'umugambwe. Ayo makosa nibo twayashirako, niyo twashira zya ndongozi z'umugambwe, bajya ba secrétaire w'umugambwe, bariya perezida w'igihugu ari muri uyo mugambwe, iriya komite y'inararibonye y'umugambwe. Nukuvuga ngo ibyo bama ibyamwa bama nibyo baba banyweshejwe, baba bigishijwe na ziriya ndongozi z'umugambwe. Nukuvuga afete ibikorwa bakora serofui des enseignements bahabwa na babandi b'indongozi z'umugambwe. Rero nitwumva ko amakosa akorwa n'imbonerakure twoyashira ku mbonerakure, ahubwo twoyashira ku ndongozi zabo ku rwego barya bayoboye igihugu, barya bayoboye komite y'umugambwe, babigisha akarangamutima k'umugambwe ko ibyo bakwiye gukora. Rero ugaca usanga ahubwo imbonerakure zarakoreshejwe, mbega nimba zarakoreshejwe zarahembwe, hari inyungu zabonye mu bijyanye no kurwanya ubushomeri, mu bijyanye no kurwanya kunguka ubumenyi. Ahubwo ugaca usanga rero zarakoreshejwe muri izo ntambara zo kuza gupfira muri Kongo, ako gashahara ntibanakabone. Ndibuka ko bigitangura babaha 50 by'amarundi, ubu sinzi ayo boba babaha, ariko ugaca usanga niyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntirabwa, nta indemnisation, kuko ibyo byo kuja ku rugamba, byo kuja kurwana, nta mategeko aba bigenga, babagenga uko imiryango yabo izorabwa, uko bashobora guhambwa, uko bashobora kuba indemnize. Ibyo byose urumva nta bihari, nta inama nshingamateka nabyo yemeje. Ugaca usanga rero ahubwo n'urwaruka rukoreshwa, ruri exploited, rukoreshwa mabi, hanyuma ariko amaherezo ugaca usanga ntacyo bibamariye, ntacyo bibafashije. Rero nico nagomba kuvuga, si rwaruka gusa go muri CNDD-FDD, mbega dutereza amaso kuri bariya baja muri za Red Tabara n'iyindi mihari yenda itaramenyekana ikunda abanyapolitike bajya bibereye Burayi, bibereye za Bubirigi, za Canada, za Amerika. Taco bafashije mu gihe ubwo rubyiruko rwari mu makambi, ntaco bafashije, ariko ugaca usanga bariko barababesha, babatwara kuri
isongoye hanyuma ngo bazoze muri negociation ngo bibonere imyanya muri leta gusa ariko rirema niyo urebye politike badefanda ugaca usanga bijya politike wabango politike ngo yarusha ngo duharanira ngo tugwanira amategeko yarusha aya mategeko yarusha nibazanye ibintu by'amoko niyo ashishikara yuhira izo ngengabitekerezo z'amoko namye numva n'umunyapolitike yitwa Leonce ariko aravuga ngo arusha ngo abatemera arusha ngo ariko arusha ngo n'umusingi nta arusha ari umusingi ahubwo arusha nakagwi k'abanyapolitike ba kera baba bagomba kumanipira babesha ugwaruka barubesha baruta kuri songoye ngo gwinjire mu makonfli y'ivy'amoko bijya bintu bya arusha ni ibintu bita amagaburanyama migwi y'abahutu n'abatutsi bagiye arusha bashinga amasezerano n'ukuntu bagabura iby'igihugu ariko ntabwo ibyo bintu byarataye igihe ibyo bintu byarataye umwanya ibyo bintu nta nico bimaze nta nuwo byunguye baba muri JDC bavugira abahutu cyangwa muri JZ bavugira abatu ibyo ntaco byamaze ntawo byashikanye igihugu atari gushishikara bivomera biperpetua izo ngenga bitekerezo zo kwakana hagati y'amoko kuko hari abantu bahita babikamiye iyo mbere nk'umuntu ngo ahawe igiti ngo ahawe ubuyobozi ngo nuko ngo ari umututsi cyangwa ari umuhutu ibyo wumva ari ibintu byumvikana yuko umuntu yohabwa igiti ngo nuko ari ubwoko runaka umuntu agomba guhabwa igiti agomba guhabwa intebe agomba guhabwa ubuyobozi kubera ubuhinga ubushobozi ubumenyi integuro y'agomba gukura abarundi bose akagira n'aho abashikanye je niyumvira yuko izo ideology z'iby'amoko baba abanyarwanda baba abarundi baba